nimuhorane umukama ibyo dusoma mu Njiri Nyeranda nk'uko yanditswe na Matayo. Yezu yuriye mu bwato, abigishwa biwe baramukurikira. Hanyuma rero mu kiyaga haduka inkuruma amahanga, mbere n'ubwato burarengerwa n'ibisebuzi, nawe Yezu akaba yisinziriye. Abigishwa biwe baramwegera baramuvyura bati, erega Mukama, dutabare turatikiye. Araheza arababwira ati, muteye ubwoba niki, emwe bantu mwemera buhoro? Araheza arahaguruka abwiriza umuyaga n'ikiyaga, haca haratekana neza. Ba bantu baca barumigwa bavuga bati, uwo muntu umuyaga n'ikiyaga vyumvira agenza ate? Twakirize yompi inkuru nziza ya Yezu Kristo. Amajambo yawe Mukama aduha umutima n'ubuzima, kuko wewe ufise amajambo y'ubuzima budahera. Aya majambo bavukanyi umukama yadutumiriye kumviriza, aya majambo turiko turazirikana haba mu gisomwa ca mbere n'iyi nkuru nziza, n'amajambo aduha ubuzima, ni isoko ry'ivyiza vyose. Umukama rero bavukanyi araturonsa ijambo ryiwe ngo atwimenyeshe. Amaze kutwimenyesha natwe twimenye, hama twumva ubwo bunywanyi dufitanye n'Imana ko bufise agaciro ntangere. Urukundo Umukama dukunda bavukanyi rurarenze. Urukundo Umukama adufitiye nta kuntu tworuzirikana. Ariko ivyo vyose bavukanyi mu buzima bwacu usanga tutabibona, usanga tutanavyitaho kenshi, usanga tutabiha importance niniya, usanga tutanabitebako kenshi mu buzima bwacu, kuko iyo Mana tuyininahaza bimeze neza, tukagira action de grâce, ariko bitameze uko twebwe dushaka, ugasanga tugiye gufukamira abantu nka twebwe canke ibigirwamana. Iyi nkuru nziza itwinjize bavukanyi ko ijisho ry'Umukama ntirigira rituvirira na rimwe. Inema z'Umukama ntizigira zituvirira na rimwe, kuko urukundo rwiwe n'imbabazi adufitiye zirenze. Ntashobora rero kudutererana ngo dusigare twenyene, ntashobora kuduheba, ariko mu vyo ducamwo vyose ikiganza c'Umukama gihora kuri twebwe. Pawulo amaze kubizirikana neza ati, nta na kimwe conkura mu rukundo rw'Umukama, kuko ubwo rukundo rw'Umukama yari yararubonye mu nzira yiwe, mu butumwa bwiwe, kuko Umukama bari basangiye ubunywanyi bwuzuye. Tumaze rero bavukanyi kwemera kwinjira muri urwo rukundo rw'Umukama rukatugenza, tukemera ko Umukama dufata ukuboko akadujana iyo ashaka kutujana, n'ashaka kudushikana, abashaka ko twumva novuga nitwo kwama twibwa ko ari impande yacu. nihari ari mu buzima bwacu,
ntigira tuvirira, agumana natwe haba mu byo dushaka no mu byo tudashaka. Inyonga ziwe ntizituvirira, ijisho ryiwe ntiriduta, ukuboko kwiwe koma kudufashe, kuko yamana imbabazi zuzuye. Yezu yuriye mu bwato, abigishwa biwe baramukurikira. Twarakurikiye Yezu bavukanye, twaramubonye mu buzima bwacu, twaramukurikiye, turemera turinjira mu bwato bwiwe bwa misi yose ngo dufatanye urugendo. Bamaze gushika hagati inkuruma amahanga, ubwato burarengerwa n'ibisebuzi. Inkuru nziza yavuze ngo nawe yari yisinziriye. Sinzi ibyo tubayemo, umwe wese niwe azi ibyo abayemo. Mugabo kenshi mu byiyumviro byacu twama tubona ko Yezu asinziriye. Ari hehe? Ibi byaba yari hehe? Ko ari mushobora byose, yari he? Mugabo Yezu ari hajya nyene, muri kumwe muri ibyo uri kuracamwo, nawe utamubona irela, il est présent, avyagiye impande yawe. Ntasinziriye kuko si Imana y'abapagani, ni Imana y'abamaze kumwakira. Si ikigirwamana, ni Imana mu buzima bwacu. Mugabo agasaraba karaturemera uko kameze kose. Urashaka gufisa agasaraba ni bavuga kajya ni gatonya, undi akababaza gufisaraba. Mugabo agasaraba kose iyo kamaze kutunokeza neza, iyo kamaze kuduteba ku mwanya muniniya, umenga Imana irasinziriye. Hari n'abagukekeza ngo none ya Mana wamuzuye wamuvyukamwe imisi yose, iri hehe? Twama tubona vyuka imisi yose ukinowe, twama tubona wambaye ishapuri, iri hehe? Urashobora ko atakaza ufise, urashobora kubona ko kazu gafise nako nikagutera umusaraba, urashobora kuri ibintu muri biriya bikakuremera. Mugabo kubaza iyo Mana iri hehe? Irasinziriye, yagiye gutembera. Mugabo ijambo ry'Imana iratwirika ko ari hiri. Baramwegera, baramuvyura, baramutakambira. Umukama arashaka rero bavukanye ko tumwereke ibyacu byose, hama tukumva ko ashoboye, twumva ko ari uruhande yacu, kandi kuko imbabazi ziwe n'urukundo rwiwe atokwigira tuvirira na rimwe. Yezu amaze kuvyuka yavuze ati, mutihe ubwoba niki? Sindiri ijambo ko yemera muvukanye no munsi. Sinzi ivyo urimwo, sinzi nk'ubu Yezu akubwiye ati aho uri kurizwa niki, ufise ubwoba bwiki? Sinzi ko iryo jambo wokumva ko umukama ari guhaye. Agasaraba karababaza, kuko sibyo tuba dushaka. None aho uri kurizwa niki, aho uteye ubwoba niki? Aho uja gufukamira udakwiye gufukamirwa, ushaka iki? Uteye ubwoba niki muvukanye? Namba wemera ko Imana iri présent, Imana wayakire mu buzima bwawe, Imana ivyagiye mu buzima bw'iwawe, Imana ifise ikibanza, uteye ubwoba niki? Ikibabaje iba yakuvyoye, iba yaguhaye ibyo ufungura, iba yaguhaye impemu ugahaguruka ukagenda. Hari igihe uba ufise n'utuntu na dukenya uririrako, uterera kugwamo. Umukama akakubaza uteye ubwoba niki mwananje?
bavukanye umukama arashaka ko tugira ukwemera, tugira ukwemera mu buzima bwacu, kuko iri hajyanye iri kumwe natwe, igendana natwe, yuzuye imbabazi mu buzima bwacu. Tuyizigire, irumva, irabona ibyo turimo byose, irabibonera iremetriza iyo situation ziko turacamo. Arakubwira uti ubwoba ni iki, ikiguteye ubwoba ni iki, ikibujije amahoro ni iki. ubwo busaro mukama duha mu buzima bwacu bavukanye, si ubw'umukama reka ngo budusubize hasi, ariko nubwuma butwibutsa ko Imana iri ngaha kandi ishaka ko tuyikwirikira muri iyo nzira, kuko izi yo yahishaka kudushikana. Twebwe twiboneraho duhonyura gusa, ahakwirikira ntituhabona. Iraduha rero ingazi ngo duhonyoreko, tugatangura kwama ngo mukamgoka ngo rabara n'amanevene tukayagira ngo ikureho iyo ngazi, kandi iyo ngazi yikuyeho ariyo ishaka gushikana ku ngazi kira kabiri. Twama dushaka ama ascenseur, mbwa no muri ascenseur amatara aracika, hame agahagarara na connection ntisura kubaho hantu. Nico gituma agasaraba kose kari mu buzima bwacu ni nk'ingazi umukama dushirira aho hantu kugira ngo dutambuke kwindi ngazi gira kabiri, adushikana hashaka kudushikana. Tugire Kristo. Nico gituma rero Yesu akubwiye ati muvukanye, uti ubwoba ni iki, nuko abasanzwe azi impamvu akubw'iryo jambo. Ico abashaka rero muvukanye nuko tugira ukwemera n'ukwizigira. Ntiyoreka ngo novuga nti umusavyi wiwe harere mu cobo, ntiyoreka ngo inabe novuga nti itwaneyantisi dusubize hasi gose, niyo bireka, kuko urukundo rwiwe ruruzuye. Kanatsinda ikindi nahaza umukama nuko duhagarara. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Igihimbara umukama, ico umukama ashaka ko tubamwo nuko duhagarara mu Mana. Nico gituma adatinya kutubwira ati uti ubwoba ni iki, uri kurizwa ni iki, uhagaritswe umutima ni iki. Kandi ikibabaje nuko twaramubonye mu buzima bwacu, amaze kutugirira ibyiza byinshi. Mugabe ivyo byiza byose amaze kutugirira, amaso yacu arahuma, tukifokaliza kuri ka kantu gatonya. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo kajya gasagara ngo karakanziga, kari gatonya cane. Twifokaliza ku kantu gatonya, hari ibyiza injoje mu kamazi maze kutugirira. Umukama arashaka rero ko dukanura amaso. Bamaze kubona ibitangaro, bamaze kubona ikiyaga n'umuyaga bitekanye neza, b'abantu baca barumigwa bumigwe, bavuga bati uwo muntu umuyaga n'ikiyaga vyumvira ageza ate. Yezu wacu agenza uko nyene bavukanye. Aratureka utwo tuntu tukadushikira, niko agenza, niyo ntuze yiwiwe. Yagenza ate, arabireka nyine akabyihorera, mugabo asanzwe azi impamvu. Tureke rero inema y'Imana iduherekeze, tureke ubuzima bwacu umutima mwiranda burongore, tureke imbabazi z'umukama n'ijisho ry'umukama rihorane kuri twebwe. Ibisigaye umukama arabizi. Ijambo ry'Imana rivuga ati nimurondere ubwami n'ubutungane bwayo, ibisigaye nzovyemenyera. Twisabire rero bavukanye muri no kanyiranda y'imisa,
kubw'ububasha bw'intumwa nyirandemisa twaje guhereza, twakirira ijambo mukama duhaye no munsi. Muteye ubwoba niki? Niho ndi je suis présent, reka kugira ubwoba, reka kurira, reka guhagarika umutima